reka ndabashimire ubwira kandi kubona mwahisemwo gukurikirana ibiganiro vya televiziyo yanyu ndabana ikaze mu kiganiro himbaza nkuko mubimenyereye ni ikiganiro aho twakira umutumire kugira ngo tumarane umwanya nawe tuganire ku buzima bwo guhimbaza hamwe n'ibitari bike kubijanye na rino bango. Rero kuri no munsi na mahirwe adasanzwe nakiriye umwe mu bashitsi mukunda cyane ibikorwa byabo ariko tutaronka amakuru menshi bivanye n'ikirere baba ariko muri kino gihe nagize amahirwe yo kumwakira. N'umutumire mwiza ndazi ku byinshi tubaza kubimenya kuri we ariko reka ndamwakire kugira ngo abanza turamutse atwidondore. Kaze cyane. Urakoze. Je nitwa Claude RUGUMYA, abantu benshi banzi nka Jean Claude Bigirimana. Mfite papa wanje yitwa RUGUMYA, rero nivuje ko n'abana banje bagira izina rya famille RUGUMYA cyumvikana neza cyane gose. Rero nkaba navuze nitwa Claude, nkaba mba muri Ecosse ariyo Scotland mu Cyongereza. Nkaba nubatse, nkaba mfise abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Umukobwa mukuru afise imyaka 18, umuhungu wa kabiri afise imyaka 16. Hama umukobwa wundi nawe afise 10, hama wanyuma afise 6 umuhungu. Madame yitwa gute? Madame yitwa Jackie. N'umurundi kazi. Tunamuramutse cyane. Yego, ahubwo mwaciye iminsi ntweruka yenda muramukize muri kararaba. Umukobwa wacu mukuru yitwa Kezia. Ahejeje secondaire, agiye muri université. Akaba ari n'umushinga amateka serukirwaruka mu gisagara cacu, aherutse gutogwa. Praise God. Yarumva ko Imana iraduheze cyane gose. Umuhungu wacu mukuru nawe ari ageze ibyo bita mwaka wa 6 muri secondaire. Umukobwa wundi yitwa umukobwa mukuru yitwa Kezia, umuhungu yitwa Ken. Umukobwa wacu wa 3 yitwa Kaylin, yakaba agiye mu wa 5. Uwanyuma nawe yitwa Caleb, akaba agiye mu wa 3. Amen. Claude RUGUMYA, indirimbo mu nyonga zawe heza ni indirimbo yakunzwe cyane kuva Bujumbura gushika kure cyane hashoboka ngira ibutanyerera burunga n'ukuri. Indirimbo yakunzwe cyane mu mashengero kandi n'ubu abantu bakoresha urumwanitsi wayo. Ego cyane, ego ni ndirimbo ni je nayanditse. Ariko abantu benshi umuntu wese ayikunze arayiririmba. Rero ngira ubiririmbye neza bacaye mwitirira. Ndabona yuko wambaye agapira ka festival nibaza. Nibaza ko ari ico catumye mugaruka mu gihugu c'u Burundi muri rinoci. Mbega mwakiriye gute iki gikorwa? Nukuri niteka kubera ndibuka muri misi yahera Apolline yarampamagaye twicaye mu yana madame nawe ndashaka gutumira muri festival himbaza honyene umvise ijwi rya Apolline naguhamagaye yo shambere niteka cya kabiri akubwiye ati ndagutumiye nk'umuntu twakoranye imyaka myinshi urumva tutangura kurondera amarayitiki. Rero sinari mfise igituma novuga ko ntaza gusa uraza hari igihe uba ufise utuntu twinshi nyene ariko uyu mwaka nyene vyahuranye bishoboka konza. Rero naje niruka. Yego kuri reka tugaruke kuri ku gikorwa mu Bwongereza wagiye ujyari biga uvuye mu Burundi byari
watubwiye abana numva nta mwana arakwiza imyaka 20. oya jewe mu Bwongereza natanguye kugendayo mu bihumbi 2000 muri 2000 ngenda ngiye muri mu ishuri rya Bibiliya aho hize umuhisi David Ndaruhutse aho hize Edimo Pastor Edimo na ntuze na Pauline niho yize hama ndagirwa amahirwe nanje ndaronka uburyo Eglise ramfasha ndongeye n'akanya ko kubashimira cyane Pastor Edimo ni Eglise Vivante hama ndagenda n'abandi nyene muri Eglise no muri ministère de l'éveil byukuri barafashije ndagenda muri iryo shuri rya Bibiliya ndamarayo amezi 8 hama rero ndagaruka hama ngaruka mu rusengero ko ni rwari rwandungitse hama ndakorera Imana kindi imyaka 2 hama muri mu bihumbi 2002 urabona abantu kiri umujene nari meje kugira na mariage rero cyatangura kwiyumvira ngira ubuzima bwawe ngira ukeneye gutera imbere hama ndaronka ngira nashobora gusubira mu Bwongereza byari binyorohe ko narinzi aho guca narinzi sinari kuzimira yani majambo rero iyo bahati cyangwa iyo chance ibonetse upaca ndayifata ndashobora kugenda kugira ngo hamwe nayo tera imbere nuko nagiye mu Bwongereza bwa kabiri mu bihumbi 2002 reka ngaruke utaragenda mbega wakijijwe ryari ubuzima bw'ishengero watambuye ryari ni kera cyane jewe nakirijwe muri Eglise Pentecote yo ku ntango imwe bita ku ntango aho hari muri 88 niho nakizwa hama nguriraho baranyigisha ijambo ry'Imana bayibona nyene byo mugakiza barambatiza ndabatizwa hama meje gukizwa no kubatizwa ninjira muri korali iyo korali sinzi ko igihari iyo korali yitwa abanyeshuri biga bataha bataba muri interna bataba bajya ku mazu yo kwishuri tuyitangura turi abantu mengo bashika 4 witwa Solange n'abandi hari abitwa babukuru na butoye bari muri Canada n'abandi bitwa ba Egide abari muri 88 ndaririmba muri iyo korali nyene niho natanguye umusaza no kuririmba nabo nyene barafasha tugiye narimba bass tugiye gihe bass usi chaki bass ya bass rero cyari cijwi rikomeye cyane ariko buririmbyo cyangwa kurabyonona nahagarara inyuma narimba ijwi rya bass nyene hama ndaba muri korali mengo imyaka 5 nahavuye nari maze imyaka 5 muri korali nyene kubera urabona kisagara cha Bujumbura mwana wo mu gisagara cha Bujumbura ugomba nyene tera imbere cyane nk'umu artist cyangwa umuririmbyi aho ubonye baririmba neza urabyumva bavuza n'ibiteco nta n'igitari navuza ko twarimbisha amajwi gusa ambonye kwijabe bari ko barimbisha ibitari cyanifuza kwiga igitari ca mbere no kugomba kuririmba neza nkuko babikora wariyiba ukagenda nariyiba tuhejeje repetition kenshi samedi après midi ku gatandatu ku mugoroba twaca
urana ko atari na kure twasha tuduga kwijawe tukaja guhezagirwa haba hari ibikorane by'ugwaruka bya samedi ico gihe byari bikomeye cyane rero ntitwasiba kabisa baragenda tukahezagirwa. Hanyuma wahavuye wimukira muri Vivante gute? Muri Vivante nkuko nakubwiye twaragenda tukaheza mu mikorane bya samedi hama umengo muri 94 ico gihe ndaruhutse niho yarakiri. Ego cyane cyane twese kenshi twagenda kubera kuba mubonye ni wa muntu muhuye warumva ko wahuye n'umuntu w'Imana si wa muntu muhura ngo akurengane ari ubwa mbere akubona uko yabigenza ntawe ubizi ariko warumva ko wahuye n'umuntu by'ukuri w'Imana. Kugira rero ntangure kuririmba kwijabe sinatanguye indirimba natanguye ndongora amasengesho bita ku karago twarasenga mengu yarile kwa mbere no kwa gatanu rero kubera nari maze n'igihe kitari gito mu gakiza narakunda kurongora amasengesho aca ndirimbisha ko nari sandu murimbyi kuntahamwe abaririmbisha rero muri uko kubaririmbisha nibaza ko abarongozi bo kuri Vivante baranyumva ndiko ndaririmbisha mbaje ntabyo narinzi nabandi ko ndiririmbira gusa hama Apollinaire aronka kuja kwiga mu Bwongereza ngabe ico gihe nta abajene benshi ntibavuza ntibakunda nta benshi bavuza ibitari ico gihe imbere yuko Apollinaire agenda kwiga mu Bwongereza yari yaratanguye ishure ryo kwigisha gitari hama ndagenda ndamusaba ico gihe umva narava kuririmba kunahangwa ibintu byaba kenshi kwa kane iyo yiga ikunda kwigisha gitari niba ko ico gihe mengo yasaba 50 ku iyo shure wari ya 50 kwiga ko muco genda bari muto ntamara nifise yaragira ndamusaba aranyemerera ndaja mu ishure ako nawe ndamushimiye ko ndonsakaya ko kumushimira ko ya 50 yamuheranye umunsi umwe yamuha urabyumva hama aranyigisha gitari hama iyo shure riheze nawe yarageze kuja hanze nibaza ko ari nko 94 nimba nihenze urabona anikera cyane hama igikorane giheze nja kumuramutsa nyene bisanzwe urabona umwigisha wawe caramaza ngano usubira ugenda ngo caramaza nari ndazogusigarana kuvuza gitari mwega ni wewe yo nahatse kugwa hasi cyabibaza pera ngo uzoruvuza gitari aho ico yawe uravuza we yarabizi no kundusha hama je nibaza ko ari inkuru nyene umva sinabifashe nk'ibintu ivyo nayenze ngo ariko aratebu hama ico gihe acimisi cyukura caragenda agiye canisanga ndi buvuze gitari nani byinshi narinzi cankizwa natwa turirimbo two ku karago narinzi izindi ntazo narinzi cyane rero ntangura kurongora gutyo ndirimba twaturimbo nzi hama n'izindi ntabwo kuzi nuko byukuri natanguye kuririmba kwija uratanguye ku buzima bwo muri chorale kwijabe byagenze gute mbega wari waratanguye kwandika indirimbo canke wagiye kwandika inyuma? Oya ico gihe sinibaza ko nebwandika indirimbo urabona no kwandika indirimbo bigira igitumo uzanditse urabyumva kwico gihe ico gihe narimba
ku karago hari amakorasi menshi cyane urabyumva amakorasi menshi cyane menshi yava muri Kongo buriya indirimbo nyinshi turirimba sito amakorasi buriya ava muri Kongo nka Yesu ni wangu wa uzima wa milele indirimbo nyinshi amakorasi menshi ya aba bene data muri Kongo rero ntanguye kuririmba hamwe indirimbo zitangura kuba nyinshi gace wiyumvira tereka ndondere nanje ko wanje shiremo ni natanguye kwandika indirimbo ntanguye kuririmba kwica mu nyonga zawe wayanditse ryari wayanditse mu ma circonstances mu nyonga zawe ijya ndirimbo nukuri ni indirimbo yasigaye irakundwa nawe wamaze kugenda naragiye ijya ndirimbo nayanditse mu bihumbi 2002 icyo gihe ndibuka ko hari kwa gatatu ariyo mercredi umunsi wa louange hamwe uri kurategura indirimbo uza kuririmbisha muri louange dufise gitari kandi ndibuka ko hari nko masaa 8 gutyo meje gusoma Bibiliya ndibuka ko nemeje gusoma Bibiliya Zaburi ya 91 ivuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitura ibona rero meje gusoma cafata gitari cyandandika nivuga ko ntango kwandika mu nyonga zawe bana yo andika indirimbo hari abakwirikiza uko Bibiliya nyine byanditse hari nigihe nyine ufata ibijanye n'ibyo weje gusoma mu nyonga zawe aho mu nyonga zawe niho ushaka komba niho wangere Unyo subiri makibuka cyo kirundi wangere turimbe gato mu nyonga zawe heza aho niho wangereye mu bwigobeko bw'isumba byose uzigamiye mu maboko yawe unkikuje impande zose aho niho duhukira ndagushima mwami urumungere wanje uri inshuti yanje mwami ndagushize hejuru amen hanyuma iranditswe muri 2002 nawe turagenda nandishe ndagenda baramenye ibyakurikiye urumva ukuntu byagenze icyo gihe hari abagenzi twakorana ko narakoze ku ishuri ryitwa King School hama icyo gihe bagomba kuja gutembera mu Rwanda kuraba inguge rero ko nari nzi n'icyongereza nari mvuye no mu Bwongereza navuye ku ishuri rya Bibiliya bacagomba ko tubaherekeza hama camura umuhinyanyuzi w'indirimbo w'umurundi yitwa aho tunga abo nawe nyine ndose umwanya wo gushima nawe ndamushimiye arayingirira ku buntu hama yaje kwingirira icyo gihe kubera je nihuta sinayitwa nagenda yitwaye amara yibandanya ayibandanije ayiha umengo witwa umurimbi yitwa Eme wo mu Rwanda Eme umengo nawe yarayitwaye ku radio mu Rwanda nukuri sinokoresha ngene nashitse i Burundi icyo rero acica ku iminsi igenda natanga kumenya ko ijya ndirimbo igeze kure nagiye kuririmba ahantu hafi ya London umuntu umwe
ahitwa Coventry. Umuririmbyi umwe arahaguruka ati bene data ngira ndabaririmbira indirimbo shasha. Amen. Twese tumarika amaboko turarinda indirimbo shaza batangwe mu nyonga bace ntarura gute yandirimbo yashite nga. Rero kuva ico gihe nta na internet yari hari. Eka nani yari hari urumva. Hama ikindi gihe ndayumva baganda baririmba mu Kiganda. Wow. Niyo rero natakoze yandirimbo igeze kuri kuko urumva si indirimbo nahejeje ngo ndayimenyekanishe. Tubona narahejeje meje kurimba muri studio candigira. Hama narinzi ko azoyindungikira. Nyene ayihejeje urumva byaherenga. Nuko nukuri iyo ndirimbo nta sinovuga ko ari ikintu jewe nakoze kugira imenyekane. Nanje twahuriye mu nzira nkuko nyimva ngo yandirimbo yarakeze kure. Yego. Mbega inyuma yayo hari izindi ndirimbo. Kandi ikibaye kinini kubera kwijabe mu bisanzwe jewe na hakora ibikorwa by'Imana imyaka 10. Naririmbye imyaka 10. Rero hari nk'indirimbo bivuga ngo ndagushima we kibirenge ndagushima we mwami w'abami ushizwe hejuru y'amajuru. Iyo nindi nanditse. Wow. Hari nindi ndirimbo uratsumva baririmba rimwe mwana w'Imana kibirenge nindawanye nawe. Niyo ndirimbo nanditse. Hari nindi matse kumva bivuga amaraso y'umukiza wanje yamviriye ku musaraba. Niyonye n'izindi nyene nakendana hari urabona kijya gihe nta Facebook zari zihari na YouTube zari zihari. Warandika indirimbo nyene utayigishije korali wacuyibikira nyene ukazuri urezagira wenyene. Icyo wari gukora kugira indirimbo imenyekane uko wayigisha korali urimo. Utayigishije korali wacuyigumana. Yego. Bisigura ko bifise inyungu kuba mu mashengero no kuba implike mu buzima bwa korali. Uri umuririmbyi urinze ugera ahantu utaba muri korali. Kuvuga we waramugeze kuri urumva ntukiri pastor ugeze kuri bishop. Kuko sinibaza ko mu gakiza ushobora gutera imbere gushika naho udafise umuntu akubwire icyo wakoze sico icyo wakoze nico. Bandanye uri kugira neza. Rero kuri je nibaza yuko igihe cyose bigukundiye sinzi cyasuba ko ari itegeko canka ari icaha. Bigukundiye ni byiza kuba ahantu mushobora gusengera hamwe mushobora gufashanya. Rero mu majambo make kuba muri korali ni byiza kurusha kutaba muri korali. Icyo gihe hari indirimbo nyinshi zamenyekanye. Amatwi adusumira yuko hari indirimbo zamenyekanye usanga mwari kumwe n'abandi bantu banditse bagaca baragenda mbwa twagiye turamenya mu nyuma tutaza bazanditse. Hari nk'indirimbo ivuga ngo ivuga ngo nahi imisozi yobombora mbega notangi. Nk'iyo ndirimbo umuntu yovuga ngo arazo wayanditse byukuri yo wabesha. Na jewe ndamwibuka ngena yasa ariko sinzi nagiye. Ikindi naco nibuka igitangaje yayanditse muri kumwe. Oya ukuntu byagenze nuko kera kwicabe baragira ibikorane byo gwaruka kwa gatandatu. Rero umuntu wese afise indirimbo yaraza akaririmba imbere ko agasaba indirimbo akaririmba. Rero uyu muhungu araza asaba indirimbo. Asabye indirimbo aririmba iyo ndirimbo. Ari ibyo ndirimbo naho namwe twese tutangara iyo ndirimbo. Ikindi naco naho ntibuka neza nzi ko ari umukongomani gitangaje. My goodness.
ndamwibuka umuhungu w'inguvu kabisa yirabura na gitari aririmba ahejeje nta n'uwasubiye kumubona rero cangira ibahati yabaye nuko yaririmbye ariho ndi iyo ndirimbo rero ca ndayandika sindayibagira ukuntu yanatangwe no kumenyekana twagize igikora nka concert igikorane nimengo hari kuri province kuri Odeo sinibuka neza aho hari hama hamwe duheje gikoranwa tuja gushimira Imana kuntu byagenze ca ndayibuka ndayibutse ca ndayiririmba ndayirimbye kuri abantu bose barahezagirwa indirimbo kiramenyeka ahandi yagiye no kumenyekana cyane Apolline yarayishize muri album yiwe hari indi album yiwe ya kera yashize muri iyo ndirimbo rero umva iki rero urazi ko indirimbo za Apolline zikwiye ku isi yose rero kimenyekana gutyo nuko rero iyo ndirimbo yamenyekanye iyindi nibaza abantu benshi baba batazi uwo yanditse ni indirimbo yitwa Emmanuel nyene ububasha nyene icyubahiro inganje mana nzima ukozi mwiza Eshadai rero iyo ndirimbo yanditse umushiki wacu yitwa Sophie aba ubaba mu Bubiligi n'umurundikazi yitwa Sophie twari muri repetition aca aravuga ko yo nanditse indirimbo tuyumva yewe ayirimbye twese twasibura kijya gihe rero nk'indirimbo shashi ibonetse wari umunezero twaranezeye urumva turoza indirimbo shashi hame cyadufashije nuko uko indirimbo shashi iki duhejeje tukayumva ko twayimenye kuyivuza no kuyibuka amajambo iryo yinga nyene nko kwa gatatu mercredi louange twasha tuyigisha ishengero uvuga ngo yarari iyo yinga nyene kuko ndirimbo yarari imenyekanye mu gisagara cya Bujumbura bisigure ko igihe ikanguro ryari ririmo bijanye n'ubutumwa bwiza no muri worship na hene byari bimeze ko nyene ibyo gutazira mu bisanzwe ikintu namabona nuko sincanye kubera biravugwa cyane kubera ntaba ngaha kenshi ariko kera hagize ibyo gutazira era amakorari nkuko nabwiye nanje nakuri muri korari rero muri korari kenshi mu majambo make korari ivuga ngo tuhagarara imbere abakirisu bicare hajya tubaririmbire duhejeje wahezegwa dukomera amashi utahezegwa nawe yihore rero nukuvuga ngo mu yandi majambo niba twari indirimbo yo gutazira korari twe twataziriye abakirisu batwumvirije gusa kuntu rero byagenze David kozi Imana David atangura kugira cyimviro avuga turabizi nimba uri umuririmbyi bikwiye kuririmbana n'ishengero atangura rero kuzana ikintu cyitwa sino kida gukura amakora yumvikana nawe atangura kutwigisha yuko byoba byiza tugize umuntu aturongoye tukagira korale ya twese ishengero kuya tutazire twese ndibuka ko icyo gihe induru zarabaye cyabibaza nk'abantu babaze muri korale imyaka 20 turabizi ubu rero n'ishengero babaye korale bagiyemo urabyumva byari bigoye ariko uko ugutazira bitanguye abantu ugasanga baragize umwanya wo gutemba mu bwiza bw'Imana batanga kubona bya bintu rero ni byiza bituma tuhezagirwa kurusha ari abakora ari bonyene baririmbye rero bitangura gutyo ndibuka umunsi wa mbere bakura ko ndeke gukoresha iryo jambo gukura umunsi wa mbere bazana icyo kintu gishasha hariho korale yarimwo witwa Jacques
hari tubana hariya muri Ekose hari umutama yitwa Barutazaro ndamwibuka hari witwa Baseka n'abantu bakera cyane n'abandi batari bake habwa turumva rero bene data ufise guhitamo bibiri ugende muri ya korale y'abatazi cyane naho uca muri umva hari korale wari ufise shwari zibiri wari kuja muri korale y'abakirisu cyane korale igihagarara imbere rero bamwe nka Jacques yaje muri korale yacu abandi nabo nyene bafati nk'umutama yitwa Batazabe yarakuze agatereka ndigire mu rusenge muringire mu bakirisu nuko byagenze hama uko iminsi igenda n'andi mashengero atangura kubona ko ari byiza simvuze yuko kugira korale sinuri ndavuga ngo ni bibi urumva bivana n'ukuntu ishengero rishaka kubigira ariko ico gihe David atubwira ati byoba byiza tuhezegiriwe rimwe kuko indirimbo habe no turongora kubera umva turirimbye twese naho duhagaze imbere tukaririmba twese ishengero n'abaririmba tukaririmbira rimwe twese ahubwo tuba tugize igikorare kinini atireka habe umwe aturongora niho tumukurikire aturongore mu ndirimbo tumukurikire hama kene nibuka icyo gihe urabona ubunye macambere yaraje naratangaye basikeba indirimbo barazandika bimwe by'iburanye nukuri nanezero ndabibonye kuri icyo gihe cyacu nta projecteur ntibazishira hajya inyuma waragerageza ukariri imbere yuko urimbye nkabo mu nyonga zawe igitero cya kabiri warakivuga kugira ngo abatakizi rero uri umurongozi ntiwarongora gusa kuririmba warongora no kubabwira amajambo y'umurongo ugira kabiri bagiye kuririmba sindi ko byumvikana urumva ni nicyo gikorwa bisanzwe nicyo gikorwa cy'umurongozi ko abantu babikura barongora batazi niyo ndirimbo ko abasi bose babazi indirimbo amajambo yayo ariko iyo uri kuraririmba uri umurongozi ukaza urababwira ijambo rya kabiri giye ijambo rya kabiri abagiye tugiye kuririmba wasanga umuntu yavuye ngaho yaririmbye usuye kumaza ati ya ndirimbo ivuga gute naniyo yibuka ariko yaririmbye kubera ubwira mubwira amajambo kandi agarutse mu ikoraniro mugasubira mu kayiririmbo tukazuka twaririmba reka tusimbize gato tuvuge uragiye wimukiye mu Bwongereza muri Ekose mbega ikoca imana kimeze gute ari wasanze bimeze gute byabandanije gute niho tubona yuko byukuri biratandukanye kubera hariya icambere ntuvyuka mu gitondo ngo burinire umuntu uririmbye kanaka yaranditse indirimbo ucuyisimbira kuririmbisha mu rusengero icambere imbere yo urusengero ruririmba indirimbo zanditswe n'abaririmbyi bakwiye kuba bariha kira mwaka ari amahera bariha no kuvuga ngo utarishe nyene iyo ndirimbo ishaka tuvuge mu nyonga zawe niyo turiko turavuga waheza gihoye warayumvise Claude yarayanditse cyutsa dimanche mu rusengero ngo bene dangira baririmba indirimbo bakayumva babaca amahera menshi cyane kuko umva ni kuvuga ngo indirimbo abo nizo license sinzi ngena bayita twovyita mu Kirundi uburenganzira utafise uburenganzira bw'iyo ndirimbo ukayiririmbisha mu rusengero abantu bashake batembe bagwe hasi namwe muyerazi nyeneyo arashobora kuza akakwitwarira kandi urariha amahera kuko umva aguca yashatse kuko niyo mategeko niko bahisemo kubikora urumva nivyawe bifatanye n'amadroit d'auteur
ego bisigura yuko ishengero dufate nka vivante kugira ngo rikoreshe indirimbo itari yo muri vivante bitegerezwa kuba ryaravuganye n'uwo muririmbyi oya kwiburaya babikora wewe nk'ishengero ntuvugana n'umuririmbyi ukuvuga ngo umuririmbyi yaheje kwandika indirimbo aca yirungika muri iryo shiramwe sinibuka izina ryayo hama iryo shiramwe rikayiha inimero ariyo code bisigura ngo ikija muri liste y'indirimbo iryo shengero ryama ririha ku mwaka mu ndirimbo zemerewe gukoreshwa uravyumva rero ntaho bahuriye n'uyo muririmbyi wewe ayiha iyo cira hamwe yakari rivyita mugabo we wanditse indirimbo ntuyibarungikire urumva aho uwari wese arashobora kuyikoresha ariko indirimbo bamaze kuyiha code sinuka neza ngene bavyita bamaze kuyiha imaze kuja kuri liste imaze kuja mu maboko y'iyo shira hamwe ikariha code ntushobora kuyikoresha iyo eglise yawe itariha ku mwaka shaka abantu bashaka ibimuga bihaguruke utariha ntibikoresha bisigura yuko ari byiza ko ishengero ubwaryo riba rifise ugwaruka canke abaririmbyi bandika kugira mukoresha indirimbo ziri local nico gituma iyo wumvirije ndagwa karorero nk'abantu bakunda kuraba Joyce Meyer bakunda kuraba Joel Austin bakunda kuraba witwa Steven Furtick wumvirije indirimbo zabo nta nimuzi sinzazindi tuzi ni indirimbo abana babo mu rusengero bandika urumva izo nyene izo ziremewe kandi ikindi naco indirimbo wandike muri urwo rusengero mu yandi majambo ni y'urwo rusengero so ngo wanditse indirimbo ku izina ry'urusengero ngo yongere ibe no ku izina ryawe oya wayandikiye mu rusengero ni indirimbo y'urusengero kugira ngo umuntu abyutse mu gitondo ngo ndagiye ndataye urusengero mwaramaze kwiririmba ntava buke ntagaruka avuga ngo buracaririmba ya ndirimbo yaje indirimbo wandikiye mu rusengero ni y'urusengero kuko urumva nk'abaririmbyi bo hanze kenshi aba ari ku kazi bakora no kuvuga baraguhembye uravyumva rero ko wahembwe ukaba uri kura ni nk'umukozi akora muri societe nawe uri umunyabwenge akomeye cyane sibyo ivyo ukoreye mu nzu y'iyo societe buriya n'ivy'iyo societe kireka mwaravyumvikana ngo icyo nzokora cy'ubuhinga muze mu giharura ko ari cyane ariko ivyo ukoreye muri aho hantu nyene ni bya ariko sikuvuga ko vyamuko hari igihe nyene mu mwaravyumvikanye ko wabisavye ariko kenshi iyo wandikiye mu rusengero niyo rusengero nk'umuntu yabaye aba mu gihugu cy'ubwongereza mubona ibyo hari ico byoshobora kwinspira umubiri wa Kristo ishengero mu Burundi ndavuga nyine ba managing abaririmbyi kuko hari abaririmbyi usanga banavuye muri gospel bakabivamo bakagenda muri secular kumva zuko ntiba ishengero barakora mu ishengero mugabo ugasanga nta na déplacement ugasanga nta na kimwe urabona no gukorera Imana tu yego jewe icyumviro cy'uwanje sibyo ahi wacu ni vyiza kandi si vyiza ndakubwira igituma nibaza gutyo kuko wibuke ahi Buraya bafise ishira hamwe ribijejwe no kuvuga niyo ndirimbo uzanye ntufa kuvyuka mu gitondo wanditse indirimbo ngo urayizanye bacava ngo yego turayemeye babanza kwiraba kw'iyo ndirimbo ifise reference ya niki ifise
reference muri Bibiliya. Okay. Iyo ndirimbo ari indirimbo ijanye n'ijambo ry'Imana katuvuge gutyo. Uravyumva niho kwandika indirimbo ata ivyo wavuze nta namwe vyanditse muri Bibiliya ngo bace bakwemerera babanza kwirahaba. Nico gituma iryo shira hamwe rihari kugira ngo ishengero ntirigaburirwe ibintu bitari muri Bibiliya. Igihe cyose wigishije abantu bitari muri Bibiliya uri kubaha ibitari byo. Uravyumva rero abo bantu bajejwe kuraba ko indirimbo ijanye n'amategeko y'Imana. Ndavyumva no kuvuga ngo kugira rero aho iwacu bikunde bisaba yuko habishira hamwe y'abantu b'Imana bazi Bibiliya. No kuvuga ngo uheje kwandika ugomba ko iyo ndirimbo yawe igira utogire n'ico ikuyeko uyandika ukayibaha kara gateme twakoresha kera bakayungurura kugira barabe kwikwiranye n'ijambo ry'Imana. Basanze iyo ndirimbo yawe ikwiye kuba iyo gaburirwa ishenge niho boyemera. Urumva rero kugira ngaha bikunde bisaba ko habanza kuba ico kintu kuko navuze kuko nabikubwiye kare iyo shirahamwe ntiririho ngo rigwanira agateka k'indirimbo yari yo yose. Uravyumva rigwanira agateka k'indirimbo ijanye n'ijambo ry'Imana. Uravyumva rero hamwe natwe tworonka abantu bazi ijambo ry'Imana bakavuga ati ubu rero tugiye kuza turumviza indirimbo twumva ijanye n'ijambo ry'Imana tuyishigikire hama n'uwayanditse agira ico ayikuramo. Nukuri byo bari vyiza ariko sinibaza ko iryo shiramwe riraba rero ubunye turidegemvye turi ibyo dushaka. Reka nkubaze nkawe nk'umu artist mbega ushitse mu Bwongereza ko akoresha ururimi rw'icongereza hoba hari ibindi bikorwa mu bijanye n'umuziki wabandanije? Ego urabona mu Bwongereza abantu sico kimwe nino habigikorane kwa mbere gushika kwa Mungu usanga hari igihe haba nka amakonferanse hari haba nk'ibikorane by'abapastori canke ibikorane by'ugwaruka. Rero rimwe na rimwe usanga bagutumiye. Ikindi naco hariya kubera je ngishikayo je na madame wanje tugishikayo nta birabure benshi mu gisagara twabamo tubamwo bari bahari. Rero muri cyane muri leta muri parlement sinera bita mu namashinga amateka mu namashinga amateka imisi yose umunsi wa Noel Christmas baratumira abantu bose. Rero aha narakunda kuja kuririmbayo indirimbo za Noel haba baratwemera kuririmba mu Kirundi c'iwacu. Ico gihe twarimba mu Kirundi abo twakunda kujana n'abakenya tukaririmba no mu Giswahili. Ahani naho ikindi naco ahani naho ni mu rusengero rwa misi yose. Umusengero hano yitwa gute? Shengero yitwa gute? Eglise dusengeramwo urana sico kimwe nino usanga ari nka Eglise Pentecote canke Life Center canke uravyumva. Twebwe Eglise dusenga nka ministere ntabwo ntifisize ni ministere ijejwe gufasha abajya abantu batwawe n'ibiyobyabwenge. Rero yitwa Sedaho. Nukuvuga Sedaho nka bayise ahantu ho gukoranira. Mugabo ni Eglise evangelique nkuko bazita ino. Gusa bo usanga benshi badakunze kuzita nk'aya ma Eglise afise reference muri Bibiliya nta ikintu cyo muri Bibiliya. Yitwa Sedaho ko cyane ni nka ministere bajeje gufasha abantu bahuye n'ibibazo shetani yagiriye nabi basanga baratwawe n'ibiyobyabwenge. Kenshi icyo dukora iyo twaje gusenga dimanche ku mugoroba turagenda tukabigisha gutazira no gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Ho hari imigambi muri ko murategura bijanye no kubanda kushira hanze izo ndirimbo nyinshi mwanditse? Mu by'ukuri
umuntu umwe nigeze kuvuga ngo Buraya mbwa nino hose isi yose yatangiye kuba ubuzima burimo byinshi musanze nagize album nagize indirimbo zingana gute indirimbo 8 mu Kirundi gusa hama rero hariya nta ubona kubwiye nko mu gisagara muri tuge mu quartier mbamwo turi abantu bavuga ikirundi canke ikinyarwanda turenga batatu uravyumva rero tusanga nk'uko habaye festival Burundi habaye ibintu bitandukanye usanga rero ivyo ntavyo tugira rero uragira nk'indirimbo ukazishira ndafise ngrasi nko kuri YouTube nka zitatu rero bazugira album usanga nk'ubu bakeneye iyo album iyo album urashobora kuyironka nko kuri Amazon hariya urabizi hariya ko ushobora kugira amasede ngo ugende mu eglise ugende udandaze urumva nicyo gituma nibaza itamenyekanye ko nta CD nuvuga kireka ari ndayikoreye nibaza aho ndosura kugaruka ubwo nzogira zije kuri CD ariko ubu ziri kuma platform kuri internet urakoze cyane nibaza ko akajambo umva urangiza ko nko kuvyo tutabajije ko bare ari nkakaye nkuko abanye nazo nambaye umupira yo gushigikira mwene data Apollinaire kugira abantu kuri Apollinaire ya ikintu cyitwa gutazira ega na jewe yataba Apollinaire muri sinakuba nicenga sinarikuba uragiye sinamuhasega niyo uravyumva sinarikuba nigaha uravyumva ari yadufasha ibintu byinshi urumva ivyo Apollinaire yadufashe ntawo bivuga byose ngo abiheze akaja mu nohereza ko nuko vyukuri ku muntu wese afise umwanya kandi arafise n'ubwo buryo bwo kuza vyukuri yoza tukamushigikira kubera musanze Apollinaire uri ngahe Burundi kuri jewe muramumenyereye ariko Apollinaire ageze nka muri Amerika mu Bwongereza mu za Canada umuntu adasanzwe no ngana umuntu adasanzwe ariko ngira ni kubera ari wacu mugumana ariko n'umuntu akomeye cyane cyende ukunguze umwegeze kuza mu Bwongereza ngize biza namubona kuri BBC uravyo rero umuntu ari nza kuri BBC y'Abongereza so umuntu muto uravyo rero nuvuga ni byukuri umuntu wese akunda igikorwa c'Imana akunda no gutazira azigoraze uravyo baze tumushigikire eko niko kajambo nohereza ko murakoze cyane turashimye cyane murakoze cyane twifuje n'urugendo rwiza nimwasubira muri Ecosse ego murakoze cyane ndacaraha urumva igiteramo cya mbere kizoba ku mpera ziyinga ikindi kizoba kuri stade urumva ndacari ngaha murakoze cyane mwakoze namwe kuntumira amen reka tubashimire cyane mwese mwari kumwe natwe nibaza ko mwumvise bitari bike ku mutumire wacu mwiza hanyuma duhane isango muri himbaza y'ubutaha mushikare kuryoherwa n'ibiganiro bya televiziyo yanyu naho butaha